Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kubana namwe aha muri Campeche muri Repubulika ya Mexique. Mu by'ukuri n'amahirwe kuba ndi kumwe namwe muri iki kibanza kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku mugambi w'Imana uwanye n'uyu munsi w'iherezo. Nicyo gituma ngomba gusoma muri Yohana mutagatifu ikigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40, aho Kristo avuga ati, kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo ze nkizure ku munsi w'iherezo. Kiki aricyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanjye nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ibanga ry'izuka hamwe n'iminsi 40 murashobora gufata ibyicaro byanyu. Kugira ngo dutahure iri banga ry'izuka ry'abera bizeye Kristo, aribo arabizera Kristo, abizeye Kristo uva mu gihe ujya mu kindi bakamwizera nk'umukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, bakaronka hamwe mu we yera. Kandi mu yandi majambo bo baravutse ubugira kabiri, nk'uko Kristo yabwiye Nikodemu ko byari bikwiye ko yovuka ubugira kabiri kugira ngo ashobore kwinjira mu bwami bw'Imana, ashobore kubona ubwami bw'Imana, kuko byari bikenewe ko avyagwa n'amazi na mpwemu kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana, ashobore kwinjira mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Kuko biciye mu kuvuka ubugira kabiri, biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Yesu Kristo, tukaronka mpwemu we yera. Uko niko twinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, kuko uko niko haba kuvuka ubugira kabiri kwa buri muntu wese. Aho rero niho umuntu aronkera impwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa 6, kandi aho niho hatangurira ukurema kw'Imana, ibiremwa bishasha, ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi muri iryo shengero Yesu Kristo niwe mutwe waryo, niwe wa mbere, kuko mu byashyiriye hano ikigabane cya 3 umurongo wa 14 hatubwira ko Kristo ari inkomoko y'ibyaremwe n'Imana. Hanyuma ibica bibandanya mu ibyo biremwa by'Imana ni twebwe twese, ni ubwoko bushasha, urubyaro rw'Imana, ab'Imana iriko irarema, kandi muri abo Yesu Kristo niwe wa mbere muri bo. Icyo nicyo gituma isezerano ari uko tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma nk'uko Yesu yari afise umubiri we wa teofaniya imbere y'uko abonekera kuri uyu mubumbe w'isi, kandi yari yarabonye Aburahamu. Murabona, Aburahamu yari yaramubonye, yari yarasangiye na Aburahamu asangira na Yesu igihe Elohimu yamwiyereka ari kumwe n'abamarayika biwe bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, kandi yarasangiye na Aburahamu. Murabona, umwe Elohimu wo mu isezerano rya kera ni Yesu wo mu isezerano rishasha. Icyo gituma yavuga ati, imbere y'uko Aburahamu abaho, je namye ndiho. Kandi Aburahamu yarahamiye kubona umunsi wanje, yarawubonye aranezerwa. Yanezerewe cya igihe Elohimu yari kwarasangira na Aburahamu, basangira ikimasa cyangwa imasa yari yateguriwe na Aburahamu. Iyo bayiriye, Elohimu n'abamarayika biwe bakuru bari kumwe na Aburahamu ngaho. Rero murabona ingene Kristo yarariho hariya imbere y'uko aronka umubiri wiwe ufadika. Yari asanzwe ari mu mubiri we wa teofaniya. Umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa 6 ni umubiri usa n'uyu mubiri wacu, ariko wo mu bundi buringanire. Nicyo gituma mwebwe mubona ko mu isezerano rya kera Imana yagiye yiriyerekana imeze nk'umumarayika, nk'umugabo, ikiyereka abavugishwa mu isezerano rya kera n'abandi bantu bamwe bamwe nk'abavyeyi ba Samusoni. Rero murabona wari umubiri wo mu buringanire bwa 6. Umuntu wo mu buringanire bwa 6 ari we mu vyanditswe
yiswe Elohimu cyangwa Melikisedeki cyangwa uhoraho cyangwa umumarayika w'uhoraho. Rero murabona uwo ni we jambo, kuko n'umubiri w'ijambo, umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Uwo mubiri niwo Imana yabayemwo imyaka amamiliyoni. Uwo niwo mubiri wa teofani y'Imana yiremeye. Jambo wiswe jambo, bwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana, kandi uwo yahoranye n'Imana bwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Niko tubwirwa muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku 18. Murabona dusomye kugeza ku murongo wa 18, haratubwira ko we ari umucyo uboneshereza umuntu wese, kandi byongeye haratwigisha ko uwo mucyo w'ukuri wari kuraza muri iyi si. None uwo mucyo w'ukuri wari kuraza muri iyi si gute? Wari kuraza mu mubiri w'umuntu, kandi ijambo yarihaye umubiri abana natwe, kandi twamumenye ku izina rya Yesu. Yari ijambo waharanye n'Imana, kandi akaba yari Imana, yari marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano. Ariwe yagendeye ubwoko bw'ibiremwa abantu ari mu mubiri w'umuntu nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi uwo mubiri ufadika warapfiriye ku musaraba i Karuvariyo, kugira ngo habe gucungurwa k'umumosi wo muri mwebwe, kugira ngo habe no gucungurwa kwanje, habe no gucungurwa kwa buri mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Rero aho ntihari hagikenewe ibindi bimazi by'ibikoko, kuko ikimazi gitunganye, ikimazi cya Kristo umwagazi w'intama w'Imana, cyari cyatangiwe ku musaraba i Karuvariyo. Icyo nicyo gituma kugeza aho ingoro ihanga ry'Abaheburayo bari bafise yarabomowe, kandi aho ntihari hagikenewe iyindi ngoro ifadika nk'iyo, aho tangirwa ibimazi by'icyaha, kuko Kristo yari yaramaze gutanga umubiri wiwe bwita, utanga ku bw'icyaha cya twebwe twese. Rero we yagumye ariko arubaka ingoro nshasha, ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ariryo shengero ryiwe. Iryo shengero turyinjiramo nk'abagize uwo mubiri w'ibanga w'abizera, twizeye Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Yesu Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera. Kandi turonse mpwemu wiwe yera, tuba dufise umubiri wa teofaniya, nk'uko Yesu nawe yari afise umubiri wa teofaniya imbere y'uko aza kuri uyu mubumbe w'isi. Hanyuma naho yararonse umubiri wiwe ufadika. Rero murabona yararonse umubiri ufadika, yaronse umubiri ufadika utagira icyaha. Nuko rero wari umubiri ufadika woshobora kuguma ubayeho ibihe bidashira. Kristo yaravuze ati, yagatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene. Yari kuguma ari wenyene, ariko arabaho ibihe bidashira. Ariko ibindi biremwa abantu basigaye bategerezwa gupfa kuri wa munsi Yesu yapfiriye ko ku musaraba i Karuvariyo, kuko wari umunsi aho igihano cy'Imana, umunsi aho igihano cy'Imana cyari kugwa ku biremwa abantu. Ariko kubera ko hatabonetse icyaha ku biremwa abantu, ariko icyaha cyose kikaboneka kuri Kristo, kuko yishyize ku ibyaha byacu akigira uwupfa, igihano cy'Imana rero cyaje ku mukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Yarapfuye, ategerezwa kujya ikuzimu mu buringanire bwa gatanu, kandi aho yarabwiye ubutumwa ubugingo buri mu ibohero, ubugingo bw'abatumviye mu gihe cya Nowa. Ivyo tubibwirwa na Petero mutagatifu muri kimwe mu vyete vyiwe. Reka turabe ico cete ca Petero icyo ari cyo, ahatubwira ivyo. Ni muri Petero wa mbere ikigabane cya gatatu umurongo w'18 ukabandanya, haravuga hati, kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya, kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe umubiri, ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu. Nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana, ngo nibwo yagiyemwo, no kuvuga muri mpwemu, mu mpwemu yiwe ya teofaniya, mu mubiri we wa teofaniya. Yaragiye ikuzimu abarira ijambo ry'Imana, ubugingo buri mu ibohero. Yagiye mu buringanire bwa gatanu. Nizo z'abatumviye Imana kera, hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, bwa bwato bukibazwa. Muri bwo harokokeyemo abantu bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi. Rero murabona abantu bake cyane barakijijwe. Abo bantu babaye bande? Abizeye ubutumwa bw'Imana bwo mu ico gihe. Abo babaye Nowa n'umuryango wiwe. Abantu bamwe rero bibaza yuko Imana ari urukundo, kwitoshobora kuzana igihano cy'Imana, agatikizo ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Yaramaze kuzana agatikizo mu gihe cya Nowa.
kandi naho hariho abantu 8 gusa, naho byari bimeze uko kose, naho hari abantu 8 gusa, Imana yarazanye agatikizo ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Mbega none hazoba hari bangahe muri iki gihe cya nyuma, naho Imana izozana igihano cyayo cy'umuriro, ntikizoba ari igihano cy'amazi, ahubwo cy'umuriro ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Ntituzi uko bangana, ariko hazobaho umugwi w'abatoranijwe n'Imana bazokira ibihano by'Imana, kuko bazohindurwa bazamugwe. Abapfiriye muri Kristo nabo bazozuka, kandi bazonavana ngaha natwe tujyane mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero murabona ingene mu gihe cya Nowa, buriya bugingo butari bwarumviye Nowa n'ubutumwa bwiwe. Mu yandi majambo, abo ntibumviye Imana, abo bagiye rimwe na rimwe ikuzimu mu buringanire bwa gatanu. Ibyo nivyo biba ku batumvira, ku batubaha ijambo ry'Imana ryo mu gihe bo baba bariko barabamwo. Rero murabona ingene hanyuma Kristo yazutse, kuko we yarakoze urugamba hari ikuzimu, hanyuma yavuze ko afise imfunguzo za kuzimu na rupfu. Nuko rero we yaratse imfunguzo za kuzimu na rupfu, azaka Sekibi, hanyuma yarazutse, yaciye muri paradizo, hama arazuka ku munsi ugira gatatu. Uwo kandi wari umunsi ugira 8, kandi byongeye wari umunsi wa mbere w'iyinga. None ni kubera iki tuvuga ko wari nk'umunsi wa gatatu? Kuko umunsi wa gatatu Kristo yari yavuze ko we azozuka. We yari yavuze ko yari kuzuka ku munsi ugira gatatu. Byongeye kandi ku munsi w'Imana w'izuka n'umunsi wa mbere w'iyinga, ariko tuwuteranije ku minsi ndwi y'iyinga, umunsi w'Imana ucuba rero umunsi w'8. Rero murabona ingene ku munsi w'8 kandi byongeye ukaba n'umunsi wa mbere w'iyinga, ukaba n'umunsi kandi ugira gatatu, uhereye igihe Kristo yari yapfuye kugeza azutse. Yapfuye kuwa gatanu, amarayo ikuzimu umunsi wa gatanu, n'isabato umunsi wa gatandatu, kuw'Imana mu gitondo arazuka. Rero murabona kandi byabaye mu gitondo, no kuvuga mu gihe cy'umuteramyi kigira 4. Murabona ingene ibyo byose bifise insiguro, kandi hariya we yari kwarashyitsa ibi bintu byose, kuko niko vyategerezwa kugenda, kuko kandi niko bizoba no ku batoranijwe b'Imana bo ku munsi w'iherezo. Rero ubu ntuzoba ari umunsi ufadika usanzwe, ahubwo uzoba ari umunsi w'Imana ushushanyirijwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ari cyo gihe c'8. Mu gihe twongeye ku bihe indwi tukongera ko ikindi gihe, murabona twongeye ko igihe gishasha ku bihe indwi, icyo gihe gica igihe c'8. Ariko byongeye kubera ko ari n'igihe gishasha kitari mu gihe na kimwe cyo mu ibyo bindi bihendwi, rero kandi kizoba ari igihe cya mbere, ni ukuvuga igihe gishasha. Hanyuma kandi murabona byabaye mu gitondo cy'umunsi w'Imana, mu gitondo cy'umunsi w'Imana. Ibyo bitubwira ku masaha ya mbere y'uwo munsi cyangwa y'icyo gihe, kuko umunsi w'Imana ushushanya ibihe bidashira. Mu ntango y'iyo ntambuko y'Imana, mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe gihoraho, mu mwanya kanaka hashobora kubanza guhera imyaka kanaka, ariko kubera igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ari igihe gihoraho, murabona harashobora kubanza guhera imyaka kanaka, kandi kugeza n'ubu turacyari mu ntango y'icyo gihe. Rero murabona ingene Yesu Kristo ku munsi w'Imana mu gitondo yazutse, arazuka ava mu bapfuye, yarazutse gutyo ashyitse ikimazi kiwe ku musaraba i Karuvariyo, kandi yararonse umubiri we wahawe ubwiza, gutyo araduga mu ijuru. Yaraduze yicara iburyo bw'Imana, amaze
kwiyereka abigishwa biwe iminsi igera kuri 40. Kristo umwana w'imfura w'Imana yarashikije ibintu byose mu buryo bw'ishusho n'ingero bishikirizwa ku mwana w'imfura. Ivyanditswe biriko biravuga ku ihanga ry'Abaheburayo, kandi ivyo vyanditswe birashikirizwa no muri Yesu, bikanashikirizwa no mu ishengero rya Yesu Kristo. Ivyanditswe biravuga biti, narahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Ivyo byarashikirijwe kuri Kristo igihe we yajanwa muri Egiputa, kuko Herode yari kurondera umwana Yesu ngo amwice, kandi umumarayika mukuru Gaburiyeli yariyeretse Yosefu. Yosefu mw'iryo joro nyene mu ndota amaze kumwiyereka, amubwira ati ahitana umwana na nyina Mariya ubajane muri Egiputa. Rero barabayeyo bari kumwe na Mariya n'umwana Yesu kugeza umwami Herode apfuye. Umwami Herode amaze gupfa, umumarayika mukuru Gaburiyeli yarongeye kwiyereka Yosefu, aramubwira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, abagomba kwica umwana bapfuye. Nuko rero subira mu gihugu cya Isirayeli, no kuvuga ati subira mu gihugu cyawe. We rero yarasubiye mu gihugu cya Isirayeli, ariko ntiyateye ajya i Betelehemu y'i Yudaya, ariko yagiye i Nazareti, kuko i Nazareti niho Yosefu na Mariya bari basanzwe baba imbere y'uko bajya i Betelehemu y'i Yudaya, naho bo bari abakomoka mu mwami Dawidi, yaba Yosefu ndetse n'inkumi Mariya. Rero murabona igihe Yesu yakugwa muri Egiputa akajyanwa mu gihugu cya Isirayeli, harashikije ubwo buvugishwa buvuga buti, narahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Nk'uko Imana yari yarahamagaye ihanga ry'Abaheburayo bakura he? Muri Egiputa, biciye mu muvugishwa Mose, kandi yari yarabajanye mu gihugu cy'isezerano. Rero murabona ingene Kristo yavuye muri Egiputa akaja mu gihugu cya Isirayeli, aricyo gihugu cy'isezerano, kuko umwana w'imfura wese araca mw'iyo nzira, umwana w'imfura w'Imana wese. Rero iyo Imana ihamagaye umwe wese mu bana bayo, mu gihe uwo mwana aba yemerewe kubamwo, barahamagarwa bagakugwa mu isi kugira ngo baze mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Nuko rero baba bahamagawe bavuye muri Egiputa yo mu buryo bw'impwemu, ariyo si, kuko Egiputa ishushanya isi, kandi barahamagarwa bava mu isi kugira ngo baze mu mubiri w'ibanga wa Kristo, kugira ngo biciye mu kwizera Kristo bakakira mpwemu wiwe yera, bavukire mu bwami bw'Imana. Uko rero niko binjira mu isezerano rya mpwemu yera, aricyo gihugu cy'isezerano. Rero murabona ingene iyi nzira umwana w'imfura acamo yashikirijwe mu ihanga ry'Abaheburayo, yarashikirijwe muri Yesu, kandi iranashyikirizwa no mu batoranijwe b'Imana mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Muri umwe wese wo muri twebwe nk'abantu ku giti cyacu, no mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nk'umubiri w'ibanga w'abizera. Rero mu izuka rya Kristo, nimurabe ingene amaze kuzuka ku munsi ugira 8 cyangwa ku munsi wa mbere w'iyinga. Umunsi w'8 cyangwa umunsi wa mbere ni umunsi w'Imana. Mu gitondo, ni ukuvuga mu gihe cy'umuteramyo wa 4, turabona ko Kristo yavuye mu bapfuye yanesheje. Hanyuma yariyeretse abigishwa biwe iminsi 40. Muri iyo minsi 40, Bibiliya iravuga inshuro 8 aho yabiyeretse. Ituzi ko ziba zarabaye inshuro zirenga 8, ariko n'imiburiburi inshuro 8 zirerekanwa, zirimo mu vyanditswe, kandi yabiyeretse abereka ibimenyetso byinshi, akora n'ibitangaza byinshi navyo, ababwira ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Rero murabona ingene iri zuka rya Kristo ryari ryarishushanyirije no mu ihanga ry'Abaheburayo. Igihe ihanga ry'Abaheburayo bava muri Egiputa, aho Imana yari kirazura Isirayeli. Murabona ingene hanyuma bamaze imyaka 40 mu bugaragwa, kugeza aho hanyuma binjiye mu gihugu cy'isezerano.
rero murabona ingene Kristo yamaze iminsi 40 nawe yiyereka abigishwa biwe, hanyuma araduga mu ijuru, mu ngoro y'Imana yo mu ijuru, ashyika mu kibanza cy'ahera cyane, ku ntebe yo kuvugira abantu. Aho rero nk'umuherezi mukuru wo mu rutonde rwa Melikisedeki yahinduranye ikimazi ciwe, amaraso yiwe bwite, kugira ngo ahatangire icyo kimazi, agitange kubw'ibyaha by'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo turonke kunywanishwa n'Imana, nk'uko umuherezi mukuru nawe yabikora rimwe mu mwaka, ku itariki 10 z'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka, igihe yabajanye amaraso y'impongano y'isuguru, akayajyana imbere y'ukugaragara kw'Imana mu kibanza cy'ahera cyane, mu kibanza cyo kuvugiramwo abantu. Yajyana ku ntebe yo kuvugira abantu, ari uwo mutemere wo guhongera ko ahaba hari abakerubi babiri ba zahabu, kandi aho haba hari kugaragara kw'Imana iri mu uwo mucyo wa Shekina. Rero murabona ingene Kristo yaduze mu icyo kibanza cyari cyarashushanyirijwe mu kibanza cyahera cyane, mu ihema Mose yubatse no mu ngoro Umwami Salomo yubatse. Rero we nawe yaduze mu ijuru bwaho. We ntiyategetswe kwinjira mu ngoro ya Mose cyangwa mu ngoro ya Salomo cyangwa mu ngoro yari ihari mu iyo minsi, mu icyo gihe ngaho, ahubwo yagiye mu ijuru bwaho, mu ngoro yo mu ijuru, kugira ngo akore icyo gikorwa cyo kunywanisha n'Imana buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Kandi we yagumye ari mu icyo kibanza, ariko aravugira abantu nk'uko umuherezi mukuru yabikora, ariko aravugira buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Ariko nk'uko umuherezi mukuru nawe yasohoka hanyuma akava mu kibanza cyo kuvugiramwo abantu, mu kibanza cyahera cyane, mu gihe cya nyuma ku munsi w'iherezo, Kristo nawe azova mu icyo kibanza, kandi azoca ahinduka intare yo mu muryango wa Yuda. Rero murabe ingene Kristo azutse ku munsi w'umunani cyangwa ku munsi wa mbere w'iyinga, ariho ku munsi w'Imana, mu gihe cy'umuteramyi kigira 4. Ivyo vyariko birashushanya izuka ry'abera ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Icyo kiringo icyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka cyashushanijwe ku munsi w'Imana, kuko icyo ni gihe gihwana n'igitigira 8, kuko igitigira 8 gisigura ibintu infini bitagira iyo bigarukira, ibihe bidashira. Rero kubera bagiye kuzuka nk'uko biri mu isezerano, aho Kristo yavuze ati nanjye nzobazura ku munsi w'iherezo. Umunsi w'iherezo rero ni ikimumbi kigira 7, aho ikiringo cy'ubwami cyugurukira ku batoranijwe b'Imana bose. Rero Pawulo mutagatifu ariko aratubwira ku izuka ry'abapfiriye muri Kristo. Aratubwira mu Bikorinto ba mbere kigabane cya 15 umurongo wa 49 ukabandanya, cyangwa reka tutangurire imbere yaho ku murongo wa 45. Haravuga hati, kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye uwufise ubugingo, Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Ariko icy'impwemu si cyo kibanza, yamara ikinyama nicyo kibanza, kigaharukirwa n'icy'impwemu. Umuntu wa mbere yandurutse mu ivu n'uw'umukungugu, umuntu wa kabiri yandurutse mu ijuru. Nk'uko uw'umukungugu ari, niko n'ab'umukungugu bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru nabo bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu, niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Iyo shusho ni teofaniya cyangwa umubiri wa teofaniya. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. Ni ukuvuga yuko twebwe turi muri iyi mibiri ipfa, ntitwoshobora kubandanya turiko turabaho ibihe bidashira turi muri uyu mubiri upfa. Ni umubiri w'inyama ubora.
uyu mubiri uko imyaka iwucako utegereza kugenda urasaza kugeza hageze igihe aho umubiri udashobora kubandanya uri kurabaho ugapfa bakawuhamba ukabora, kuko uyu mubiri twawuronze biciye mu guhura kwa papa na mama. Kandi mu yandi majambo n'umubiri ukomoka muri Adamu wa mbere, kandi Adamu wa mbere kubera icyaha turabona ko yatakaje uburenganzira bwose bwari buri mu gitabo gihesha uburenganzira, mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Nuko rero yaratakaje uburenganzira ku bugingo budashira, yatakaje uburenganzira ku buyabaga buhoraho, ku bugingo buhoraho, ku bwami buhoraho, ku magara meza ahoraho, ku byitwa ibihoraho byose. Rero mu yandi majambo yaronse urupfu, niryo ryabaye iherezo ryiwe. Rero Pawulo mutagatifu arabandanya tubarira ati ndababarira akabanga, iri ni ibanga ryo mu bwami bw'Imana, ibanga ry'ubwami bw'ijuru. Ntituzosinzira twese, ni ukuvuga si twese tuzopfa, ariko twese tuzohindurwa. Kandi iyo havuzwe ngo twese, ni abo bose bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, imibiri yabo yoba yarapfuye cyangwa bakiriho ari bazima, twese tuzohindurwa, twese tuzoronka umubiri wahinduwe, umubiri uhoraho, umubiri w'ubwiza. Gutyo rero tuzogira ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora. Natwe tuzohindurwa, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyobora niwamara kwambara kutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara kudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Aho haba harangiye urupfu ku bana b'Imana, kuva ngaho ukabandanya. Tuzobaho ibihe bidashira turi mw'uyo mubiri uhawe ubwiza, uwo mubiri uhoraho, uwo tugiye kuronka. Rero murabona ingene tubwirwa ko bizobaho inzamba y'iherezo izovugira ku nzamba y'iherezo. Mbega none inzamba ni iki? Kandi mbega iyo nzamba ni iki? Mu byahishuriwe hano ikigabane cy'icumi cyangwa mu kigabane cya mbere umurongo w'icumi kugeza ku w'icumi na rimwe, reka turabe ngaho icyo ari cyo inzamba y'Imana cyangwa iyo nzamba y'iherezo. Haravuga hati ku munsi w'Imana nari muri mpwemu. Uwo ni Yohana intumwa bivuga. Yari ku munsi uwuhe? Ku munsi w'Imana, no kuvuga mu kimpumbi cy'indwi. Numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Ntiyari inzamba ifadika isanzwe, ahubwo ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba, rivuga riti ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Mbega Alfa na Omega ni inde? Uwa mbere n'uw'iherezo ni inde? Ni umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, ni ijwi rya Yesu Kristo. Iyo ni inzamba kandi y'iherezo, kandi iyo ni ijwi rirenga ry'inzamba. Iyo niyo nzamba iyo tubwirwa na Pawulo mutagatifu ngaha mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15. Inzamba ivuga kugira ngo mu nyuma hace haba izuka ry'abapfiriye muri Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Ni ukuvuga yuko tuzoba turiko turumva inzamba y'iherezo, ni ukuvuga ijwi rya Kristo, ariko araduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma. Kandi ubutumwa bwiwe bwa nyuma ni inkuru nziza y'ubwami, ni ubutumwa bw'ikiringo kinini cy'ubwami, ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana babaye kuri iyi si. Kandi mu gihe cyo kuvuga ko ubutumwa bwiza bw'ubwami, aho ni izuka ry'abapfiriye muri Kristo ritegerezwa guca ribera, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiriho turi bazima. Kuko uvugwa ko ubutumwa bwiza bw'ubwami biba ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Ikimpumbi cy'indwi gihwana gihurirana n'ikiringo cy'ubwami. Rero turabonye icyari cy'inzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba. Iyo niyo nzamba kandi Kristo yatubwiye muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 31. Igihe atubwira ati azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe. Hakoreshejwe ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, uko niko abatoranijwe bose bahamagarwa bakegeranywa ku munsi w'iherezo, bakegeranizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami.
kugira ngo bategurwe kugira ngo gutyo baronke guhindurwa kw'imibiri yabo. Abapfiriye muri Kristo nabo baronke izuka bazukiye mu mibiri ihoraho. Rero murabona ingene abatonejwe b'Imana ku munsi w'iherezo, ingene bari kuzohamagagwa bakegeranwa nk'uko biri mu mugambi w'Imana. Kandi avuga ko azotuma abamarayika biwe, no kuvuga ko munsi y'ubukozi bw'abamarayika biwe, kandi abamarayika biwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buri ngaha bugaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika w'Umwami Yesu Kristo. Ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Rero kandi byongeye no mu Bitesalonika, igice cya mbere cya Bitesalonika ikigabane cya 4 umurongo wa 14 ukabandanya, Pawulo mutagatifu aratubwira ati uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe bazaba bakiriho dusigaye gushita kukuza k'umwami wacu, tutazokwitangira imbere y'abasizi na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazoca babanza kuzuka, maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Rero murabona ingene no ngaha naho hatubwira ko iyo nzamba y'Imana ari ryo jwi ry'Imana, haratubwira kandi ko ijwi rirenga, hakatubwira n'ijwi ry'umumarayika mukuru. Aha hatubwira ku ijwi rya Kristo ariko aravugisha ishengero ry'iwe mu gihe cya nyuma, ariko araduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma, ari ryo jwi rya Kristo ririko riratuvugisha, ariko araduhishurira ubutumwa bwiwe bw'inkuru nziza y'ubwami, abuduhishurira biciye mu mumarayika numa wiwe, kugira ngo ahamagare yegeranye abatonejwe biwe, adutegure kugira ngo duhindurwe kandi tuzamurwe. Ubwo nibwo buryo, uko niko ku munsi w'iherezo twari kuzoba turiko turumva ijwi rya Kristo, ijwi rirenga ry'inzamba. Twari kuzoba turiko turumva ijwi rya Kristo ku munsi w'umwami mu kimumbi c'indwi, turyumva ari nk'ijwi rirenga ry'inzamba. Ni kuvuga twari kuzoba turiko turumva ijwi rya Kristo, turyumvira mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ni ijwi rya Kristo, ubutumwa bwa Kristo ku mubiri wiwe w'ibanga w'abizera, kugira ngo ahamagare yegeranye abatonejwe biwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, kandi kugira ngo ategure abatonejwe biwe kugira ngo bahindurwe bazamurwe. Ijwi rya Kristo kandi rishushanyirijwe mu mituragaro yo mu Vyahishuriwe hano ikigabane c'10, imituragaro Yohana yumvise igihe yabona umumarayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru. Uwo ni Kristo mu kuza kwiwe, aje ari mu gicu, mu maso yiwe hasa n'izuba, afite agatabo kazinguriye mu kuboko, ashinga ikirenge ciwe cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi. Ibyo rero biri mu Vyahishuriwe hano ikigabane c'10 umurongo wa 1 kugeza ku 11. Rero nimuraba ingene muri ico gisomwa ingene Yohana intumwa yumva ijwi rya Kristo rimeze nk'uko intare yivuga, imituragaro ndwi kumvikanisha amajwi yayo. Haratubwira hati asemera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. N'ijwi rya Kristo, ijwi nyene rirenga ry'inzamba, ni naryo nyene ijwi rya Kristo nk'intare, imituragaro ndwi nayo iri kurumvikanisha amajwi yayo. Rero turashobora kubona umugambi w'Imana wose uhwanye n'umunsi w'iherezo, kugira ngo habizuka ry'abapfiriye muri Kristo, habe no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima. Gutyo rero nk'uko Kristo yamaze iminsi 40 ngaha ku isi amaze kuzuka, hanyuma akaduga mu ijuru, ariko muri iyo minsi 40 yariko arakora igikorwa, aho yerekanye ibimenyetso byinshi, arakora n'ibitangaza byinshi hagati mu bigishwa biwe, kandi byongeye yarababwiye n'ubutumwa bwiza, yariko arababwira ku bijyanye n'ubwami. Byongeye n'ihanga ry'Ababurayo, murabona ingene bamaze imyaka 40 mu bugaragwa. Rero kandi murabona ingene n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo ryamaze intambuko ndwi canke ibihe ndwi muri iyi myaka 2000 iheze. Ivyo vyashushanijwe mu myaka 40 y'ihanga ry'Ababurayo bamaze mu bugaragwa.
ubu naho ku munsi w'iherezo abapfiriye muri Kristo nibazuka, natwe bariho turi bazima tugahindurwa, tuzomara ku isi hagati y'iminsi iri hagati ya 30 na 40, kandi tuzoba turiko turakora igikorwa ngirakamaro cyane mu ako kanya gatoya, aho bizoba ari nk'uko byagenze mu gihe Kristo yari ari ku isi amaze kuzuka. Yariko aravuga ubutumwa, ni ukuvuga abigisha, ababwira ibijyanye n'ubwami bw'Imana, kandi byongeye yariko arakora ibimenyetso byinshi. Icyo kizoba igihe ngirakamaro cyane mu mugambi w'Imana, aho ibintu bikomeye bizoba biriko biraba. Nimba mu gishengero ry'umwami Yesu Kristo igihe ryari rikiri mu mibiri ipfa muri ibi bihe ndwi, nimba harabaye ibintu bikomeye, bitangaza bikomeye n'ibimenyetso bikomeye, kandi hakaba haravuzwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu, mbega bizogenda gute muri iyo minsi iri hagati ya 30 na 40? Nta mbibe zizoba zihari, ariko kubera ko ivyo kugeza n'ubu bikiri ivyo muri kazoza, reka tubiceceke cyane bishoboka, kugira ngo gutyo ntihagire n'umwe ahava yitanga imbere ngo yitanganize imbere. Rero turabona ko tuzoba turiko turigera umubiri wacu mushasha, umubiri uhawe ubwiza, kandi uwo mubiri uzokora neza cyane kurusha uyu mubiri dufise muri uyu mwanya. Ntituzogira imbibe, inzitizi, ntituzoba dufise ingorane nk'izo dufise uyu munsi, ahubwo nta mbibe zizoba zihari. Rero murabona ko igihe tuzoronka umubiri mushasha, tuzoba twambaye umwambaro, twambaye umubiri dukeneye kugira ngo duheze tuganzanye na Kristo imyaka 1000 tunaganzanye n'ibihe bidashira. Tuzoba twambaye neza umubiri mushasha, umwambaro mushasha. Muri uwo mwambaro ntituzogira imbibe, inzitizi. Rero turashobora kubona umugisha ukomeye cyane wavuzwe, wahanuwe kuba ku batojwe n'Imana bagiye bo mu bihe byarenganye, no kuri twebwe turiko turaba muri iki gihe. Tugumye twihanganye dushikamye muri Kristo mu gihe twemerewe kubamwo, tuzoguma turindiriye iminsi yose y'ubuzima bwacu, turindiriye uguhindurwa kwacu. Abapfiriye muri Kristo nabo muri paradizo, nabo barindiriye izuka, bazukiye mu mibiri ihoraho. Hagize abo muri twebwe baba baragenda, nta ngorane n'imwe ihari, bazogaruka bundi bushasha bari mu mubiri uhoraho, bazobicabona igishinga ntahe cyerekana ko habaye izuka. Rero murabona vyongeye ingene n'abera bo mu isezerano rya kera abazukanye na Kristo bariyeretse abantu benshi. I Yerusalemu bivugwa yuko biyeretse abo mu muryango yabo. Rero hazobaho no kugendegwa mu bo mu miryango y'abatoranijwe bagiye kuzuka, kandi nta nkeka ibyo bizofasha abo mu miryango yabo kugira ngo bagumye bashikamye ku Mana, baje ku murongo neza, kugira ngo gutyo batange ubuzima bwabo ku bwa Kristo mu gihe cy'akababaro gakomeye. Rero ikintu ngirakamaro cyane kizoba ku bantu bo mu miryango y'abatoranijwe b'Imana, abariko baraba muri iki gihe cya nyuma, kuko abatoranijwe bose barasenze basengera abo mu miryango yabo ngo baronke ubugingo budashira. Ni byiza murabona ingene mu mwana w'imfura hashikirizwa rero ibi bintu mu ihanga ry'Ababurayo nk'igihugu cyangwa ihanga imfura y'Imana. Ni murabe ibintu byabashikirijwemo, hama muri Yesu nawe nk'umwana w'imfura w'Imana murabona ingene yashikirijwemo ibintu nk'ibi nyene ku rugero rwo hejuru canke ku rwego, ku ntambuko yo hejuru. Hanyuma ubonaho ni murabe ingene mu ishengero rya Yesu Kristo naho nyene hashikirizwa ibi bintu ku rugero canke ku rundi rwego, ku rundi rugero rwo hejuru canke mu yindi ntambuko canke mu kindi gihe n'ikindi kiringo. Rero murabona ko ku batoranijwe n'Imana bagiye barafise isezerano ry'uko bazukiye mu mibiri ihoraho,
kandi bazomba ngaha ku isi mu uwo mubiri uhoraho bahamara iminsi iri hagati ya 30 na 40. Kuri twebwe natwe abakiriho turi bazima dufise isezerano ko tugumye turi bazima kugeza bapfiriye muri Kristo bazutse, dufise isezerano ryo kuronka uguhindurwa, aho tuzoronka umubiri uhoraho. Uyu mubiri uzohindurwa, uzohinduka mu turemangingo twawo, uzomigwa, uzorengegwa n'umubiri uhoraho, uzorengegwa n'ubugingo n'ubuzima. Gutyo rero twebwe tuzoba tubaye abadapfa ku bijyanye n'umubiri ufatika kandi uhoraho nawo nyene. Muri abo bantu benshi n'abashakashatsi bararondera ubuyabaga buhoraho, bararondera isoko y'ubuyabaga, ariko nimurabe muri Kristo niho hari iyo soko y'ubuyabaga buhoraho. Kandi ku munsi w'iherezo Kristo azobigaragaza ko ivyo ari ukuri, azobigaragaza azuye abapfiriye muri Kristo bo mu bihe byarenganye na bamwe bo muri twebwe nabo bagiye, ahinduye n'iyi mibiri yacu ifadika, aduhaye umubiri uhawe ubwiza, umubiri uhoraho, kugira ngo tubeho ibihe bidashira, duheze tuganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma tunaganzanye n'ibihe bidashira. Ibanga ry'izuka hamwe n'iminsi 40 kuri jewe yaramahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe, ndiko ndabashingira intahe y'izuka hamwe n'iminsi 40. Murabona ingene ivyo byashushanijwe hariya mu isezerano rya kera mu ihanga ry'Abaheburayo bariko baraca mu bugaragwa imyaka 40, ingene byashushanyirijwe muri Yesu igihe yazuka. Yamaze iminsi 40 ari kumwe n'abigishwa biwe. Ku munsi w'iherezo naho abapfiriye muri Kristo bazozuka, natwe tuzohindurwa kandi tuzomara ngaha hagati y'iminsi 30 na 40. Kandi iminsi 30 canke 40 ikoreshejwe neza iratanga inyungu nyinshi, harakorwa vyinshi mu minsi 30 canke 40 ikoreshejwe neza iyo minsi. Rero tube turindiriye twiteze guhindurwa kwacu, kuko turi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cyashushanijwe mu munsi w'umunani, igihe gishushanijwe mu munsi w'izuka, gishushanijwe mu munsi w'Imana w'izuka. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano umukiza wacu yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe kandi tumare ngaha iminsi iri hagati ya 30 na 40 mu uwo mubiri uhoraho. Imana iheze dukoreshe nk'uko yifuza kubikora muri ico gihe, hanyuma tuve ngaha tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, tujyanwe na Kristo mu rugo kwa Data wo mw'ijuru, mu izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndabashimiye cyane ko mwaneze amatwi mubikunze, mubandanye mugira ijoro ryuzuyemo imigisha ya Yesu Kristo. Reka dusigarane bundi bushasha na Reverend Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu ashimira Yesu Kristo ku bw'imigisha yiwe no ku bw'aya masezerano meza cyane afitiye abagiye, akaba yanadufitiye natwe abariko baraba kuri uyu munsi w'iherezo. Imana ibahezagire kandi mwese mugira ijoro ryiza.